Nshuti bavandimwe mwebwe mwese muriko muradukurikirana umwese aherereye turamukije mu izina rya Yesu Kristo kandi turanabifurije n'isabato nziza. Twagire tubamenyeshe ko tubishimiye kuko mwaje kutugaragariza ko mukurikirana ibikorwa byacu. Hejuru y'ivyo rero tugiye kongera kugira integuro yo gutangura isabato tubaryohera mu vy'Imana. Imbere ko dutangura integuro reka twishishe bugufi dusenge, hama turangije gusenga abaririmbyi bahita bahaguruka barushije ko indirimbo zibiri kugira ngo batuduze mu mwuka w'ivy'Imana muhezagirwe. Dusenge. Turagushimiye data mwiza sega w'amahanga ko ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi umwanya ku mwanya kandi ukaturindika tuzigama ko dukunde gushika aya masaha muri nteguro n'imperwa icubahiro. Turagushimiye kubw'uyu mwanya, turasabye ngo turonse ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo dushoboze kuririmbira bano bantu bawe kugira ngo umwe wese ahezagirwe n'aya majambo ari muri zino ndirimbo ukoze. Komeza rero bane na buri wese kugira ngo amajambo ari muri zino ndirimbo abashe kwigisha uyu nuriya kandi natwe twigishe kugira ngo ino nteguro dati komeze guhezagira abantu bawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. Yesu yambabariye ibyaha, nakuwe kw'ingoyi z'umwanzi zose. Shima Yesu mbikesha wewe. Yesu yambabariye ibyaha, nakuwe kw'ingoyi z'umwanzi zose. Shima Yesu mbikesha wewe. Yesu yambabariye ibyaha, nakuwe kw'ingoyi z'umwanzi zose. Shima Yesu mbikesha wewe. Nacho
wewe nduwinegeta nachominya Yesu yambabarira nakuwe kw'ingoyi z'umwanzi zose shima Yesu mbikesha wewe nakuwe kw'ingoyi z'umwanzi zose shima Yesu mbikesha wewe nakuwe kw'ingoyi z'umwanzi zose shima Yesu mbikesha wewe Imana yatanze umwana wayo ngo azakiza banyabyaha yapfuye mu giciro cyacu ariko yarazutse ubu ni muzima kukinote ubwoba no gupfa kandi yarasinze urupfu ndazikwage zurakazoza yesamitizigiro byo kuzobaho kukinote kubwoba no gupfa kandi yaratsinze urupfu ndazikwage zurakazoza yesamitizigiro byo kuzobaho iyo mu muryango havutse agahinja birahimbara nyamara ibyizigiro byacu ni ukuzobana n'uwazutse agahora reka nzohabwa kuko yazutse kukinote kubwoba no gupfa kandi yaratsinze urupfu
Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Twizere ko muriko muraryoherwa zino ndirimbo z'Imana ziyihimbaza zituremesha kuri umunsi mwiza w'isabato. Rero nkuko bisanzwe tuje kuririmba haba igisiguro hamwe n'ivyo rero kadahagurutse Pastor Denis Nshimirimana kugira ngo ategezeko icigwa. Murahawe ikaze. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Isabato nziza. Turahimbawe kandi turanezerewe. Turanezejwe kandi no kubana n'inshuti n'abagenzi bari kumwe natwe kuri uyu munsi udasanzwe. Imana iherekerane kandi iduhana umugisha nk'uko yabisezeranye kubazirikana iki kiruhuko kidasanzwe mu izina rya Yesu. Amen. Abaririmbyi baje kuririmba indirimbo ziryoshe ziryoheye amatwi, indirimbo zishitse ku mutima ziheza zikaweza, kandi indirimbo zidufasha kugira ivyizigiro. Indirimbo baririmbye bagiye bagaruka cane ku bijanye n'urupfu. Ubwo rupfu ntiruhungwa, n'urupfu usanga mu mihingo yose. Umuhinga umwe w'umunyamerika niwe yigeze kuvuga ngo hariho ibintu bibiri ku isi badahunga, yerekanye ko ari kori hamwe n'urupfu. Ni kuvuga ngo aho ugiye hose uhasanga iki? Ikori. Kandi aho ugiye hose uhasanga urupfu. Ni hehe bahungira urupfu? Umukozi w'Imana Yobu yigeze kwibaza iki kibazo kivuga ngo umuntu niyapfa mbega azosubira kubaho? Yobu igice ca 14 ku murongo wa 14. Uyu munsi ushobora kwibaza ico kibazo, ushobora kucibaza, mbega koko umuntu niyapfa azosubira kubaho? Ikigwa kivuga ngo abapfuye bazozuka. Yesu nahimbaza. Nishimiye kunezeranwa namwe mu kugira ibyizigiro muri Yesu Kristo, kubera ahandi hose nta byizigiro bihari. Abapfuye bazogira gute? Bazozuka. Tugarutse muri kahise, mu bantu bagiye babaho abanyabwenge, dusanga bagiye bashaka gutorera umuti ikibazo kiraba ibyiherezo ry'umuntu inyuma y'urupfu, bikaba ibisigabwenge. Ibaye ngombwa rero ko tubigarukako turabe mbega muri Yesu naho bimeze gute. Imana ari hafi icubahiro. Kahise ka kera imbere y'umuzo wa Yesu Kristo harabayeho abantu b'incabwenge hiyumviriye cyane ku by'urupfu. Aha novuga nk'umuntu w'incabwenge cyane yabayeho n'uyu munsi abiga iby'ubwenge biga ko uwabaye Plato yari yumviriye ku iherezo ry'ubuzima bw'umuntu inyuma y'urupfu. Uyu inyishu yatoye niyo kumenya ko umuntu apfuye bitijana. Umuntu apfuye yiyumviriye yuko yoba afise ahandi agenda, mugabo atagenda nk'umuntu ahubwo agenda mu buryo bw'iki? Bw'impwemu. Icamunaniye ni kumva yuko impwemu zivuye mu mubiri w'umuntu zisubira iyo zazananye, naho ni hehe? Ku Mana. Uyu Plato yavuze ko nyabuna hashobora kuba hari ibibanza bibiri ishoboka. Akavuga ati umuntu yapfuye ava mu mubiri, umubiri ukaba utaye agaciro mu biboneka, ariko mu buryo bw'impwemu akabana yagize gute? Ariho. Yavuga ni umuntu apfuye agatima k'ubwenge gaca kaza mu kindi kibanza
kakabandanya kariho gakomeye, ubuzima bukagira gute bukabandanya mugo mu buryo bw'iki imwe. Uwo yari umunyabwenge w'isi. Hariho n'ubundi yabayeho yitwa Aristote, nawe yari yumviriye iherezo ry'umuntu avuga ati ibi ntivyijana, umuntu apfuye birashoboka ko agatima bwenge kiwe kimukira mu bindi bintu bibaho nk'ibikoko, hanyuma inyuma y'ikiringo c'imyaka nk'ibihumbi 2000 umuntu agasubira kuvuka ukundi. Ibyo byari ivyiyumviro by'abantu bo ku isi. Mu kurumva ikiraje ishinga umuntu ni kumenya mbega umuntu amaze gupfa azosubira kugira gute kubaho. Imana ntihabwe icyubahiro. Aha siho ngarukira kuri muhinga, harabayeho abantu babayeho cyane imbere y'umuzo wa Yesu Kristo, bari mu mugwi w'abanyabwenge bitwa aba Epicuriye. Aba Epicuriye nabo nyene biyumviye ku iherezo ry'umuntu birabasiga. Uyu mugwi no wita nk'ishirahamwe ry'abanyabwenge, baca baja hamwe ati bagabo twiyumviriye iby'iherezo ryacu, ko umuntu apfuye nta wuzi rigira gute ibikurikira. Baca bavuga ati dushinga ishirahamwe twubake n'ikigo, hanyuma tuze turateka indya zikwiye, tuzane n'ibinyobwa bishoboka, abisi ngo kurara ungari muzima. Hanyuma ingene bateguye mu nyubako barasigaza n'ibibanza bise vomitarium, ni kuvuga ngo umuntu yarafungura akajya gahaga, hanyuma yumvise ikibanza kitakihari mu nda akaba yogenda muri ako kabanza bitwa vomitarium, hanyuma akagerageza kuvomisa kwidaha, yumvise bigabanutse agasubira agira gute akajya. Bari bafise icivugo kivuga ngo manjo bivo cardome no muho, ni kuvuga ngo tujye tunwe nabundi ejo ni kugira gute no gupfa. Uri byizigiro biri he ku muntu. Yobu yibajije ikibazo, Yobu igice ca 14 ku murongo wa 14, umuntu niyapfa mbega azosubira kubaho? Ndazi neza ko mu ndirimbo twumvise ko umuntu azosubira kubaho, kandi abasiguzi biciye mu ndirimbo ntacyo batavuze. Reka rero nanje mvuga ubutumwa bw'umwuzuzo. Yesu amaze kuza yasanze abantu baratakaje ibyizigiro cyane, aho mbere hari imigwi y'abantu batandukanye no mu bavuga ko bemera Imana batemera ko wapfuye azogira gute azozuka. Muri abo nimwasoma ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice ca 22 ku murongo wa 23, muzosanga havuga ngo kandi abasadukayo ntibemera iby'umuzuko. Ntibagira gute? Ntibemera iby'umuzuko. Mugabo basengera mu rusengero rw'abayuda, ntabwo bari abapagani. Mugabo bakaje bavuga bati tugende gusenga, mugabo ibyo byo kuzuka twe natwe tugira gute uwapfuye abagize gute abapfu. Yesu rero umwigisha hambaye araza, amaze kuza asanga iyo myemerere mu bantu, ariyumvira ati icotanga ibyizigiro mu bantu, bakizera ko umuntu apfuye azozuka, bakamenya yuko nubwo haje icaha muri jewe habayeho gucungurwa, kandi kubwo gucungurwa gutuma urupfu rwa mbere ego rurabaho, mugabo urwa kabiri nta bushobozi bufise kuwizeye. Abantu ndabigishe gute? Nuko arigisha, niba mukurikirana ijambo ry'Imana muze musome ubutumwa bwiza ko bwanditswe n'umukozi w'Imana Luka igice ca 18. Havuga inkuru y'umuntu w'umugabisha w'abasirikare yagiye kuri Yesu Kristo amusaba ubufasha, amubwira yuko umwana wiwe w'umukobwa yagwaye. Ico gihe akibivuga Yesu abarimo arabandwa n'abandi bantu benshi, no muri abo hari n'umugore amaze imyaka 12 agwaye ubutinyanka yashaka ubutabazi. Aragenda aramukiza, hanyuma waca haza ubundi mukozi wa muntu amubwira ati reka kugora umwigisha, wa mwana yagize gute yapfuye, wa mwana yasinziriye itiro ry'urupfu. Ngo Yesu abyumvise biba ngombwa ko ajyana n'uwo muntu muhira iwe. Nimwasoma neza
ngo yarababwiye ati uyu mwana w'umukobwa ntabwo yapfuye ahubwo agize gute arasinziriye. Imana ntihabwe icubahiro. Iryo ni ijambo rikoreshwa ku bantu bizeye. Umuntu azi Imana ntabwo tuvuga ngo yapfuye amahezayo, ahubwo arasinziriye kuko muri Kristo azozuka. Yesu nahimbaza. Amen. Umukobwa wa Yayiro ngo ntiyari yapfuye ahubwo yaragize gute yarasinziriye. Nimwibaze rero muri kino gihe hariho abantu bavuga ko bemera Imana babuze ababo, ukaba wagenda ukavuga ngo nimureke ntiyapfuye yagize gute arasinziriye, yo kubagira ibisiga, yovuga kuri muramwitamba ku muvyiyi ugasanga kugiriye nabi. Ariko niba twizera Yesu ko yapfuye akazuka, n'abamwizeye bose bapfuye bazogira gute? Paulo yarabivuze muri Korinto wa mbere igice ca 15 ngo niba tutizera ko Yesu wacu yapfuye akazuka, ukwizera kwacu koba ari mpfagusa. N'uyu munsi menye yuko Yesu atazutse, sinosubira kumwemera kubera nemera yuko ninapfa muri Kristo nzosubira kubaho. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Nuko ngo Yesu ageze kwa Yayiro asanga umwana w'umukobwa aho bafukiye ngo yapfuye, arababwira ati warasinziriye. Bararihabwa icubahiro. Abasinziriye ngo yavuze ngo mukobwa byuka, wari yapfuye arabyuka. Ngo ayo makuru washikiriye abaherezi kubera ko batemera Yesu Kristo, bamwagiriza ko yaje kubaduhumbanya no kubatwara abantu mu idini. Baca bavuga bati hagira umuntu n'umwe azosubira kuvuga ko umukobwa wa Yayiro yagize gute yari yapfuye. Yararyamye asinziriye. Turafise n'ibyabona byemeza yuko yavuze ngo byuka. Umuntu rero abyura uwaragize gute araryamye, ntabwo yigeze apfa. Ni kinyoma c'urya muntu mwitwa Yesu Kristo. Ibyo basa n'ababinigiye mu menshi, ariko umwigisha ahambaye nahabwa icubahiro. Nawe kandi aca yiga ikindi kintu yokora ngo yigisha abantu bamenye ko muri we hari ubugingo, n'uwapfuye azozuka. Imana ntihabwe icubahiro. Amen. Twizere abapfuye bazozuka. Amen. Yesu Kristo aca asubira kwigisha aba bantu. Ugeze mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice ca 10. Ahantu tuhasanga inkuru y'umugenzi we yitwa Lazaro, baba ahantu bitwa Betaniya. Yari afise bashikiriwe babiri, Marita hamwe na Mariya. Ngo kandi ngo Yesu Kristo ngo iyo yumvise arushe cyane, niwo muhana wonyene bavuga yuko ngo yahora agenda akaruhukiraho akaharyama nk'ijoro ryose, akahamara umunsi wose. Nico gituma niwasoma neza usanga bavuga ngo yari umukunzi wande. Lazaro yaragwara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri. Bashiki biwe tangaza kuri Yesu byo gukiza abagwayi, bamutuma kati ingo wa mukunzi wawe ukunda cyane yagize gute yagwaye. Ariko Yesu Kristo yarafise icigwa ashaka guha abayuda n'abasadukayo n'abandi bose kugira ngo abizera bemere ko wapfuye azozuka. Yesu nahabwe icubahiro. Amen. Ikintu cyabaye, umukunzi wa Yesu yarapfuye. Umukunzi wande wa Yesu. Hari igihe twe twiyumvira ati none abantu bemera Imana ntibakwiye kuramba imyaka n'imyaniko narijya ko abemera Yesu Kristo batazopfa, ariko ijambo ry'Imana rigira gute? Ivyo rero tubibonera mu cijiji, ariko Paulo yavuze ngo vuba cyane tuzombona imbona nkubone. Imana ntihabwe icubahiro. Bamubwira ati wa mugenzi wawe ubona kigwaye aho yagize gute yapfuye. Igihe yaragwaye, intumwa yayibwiye ngo genda babwire ingwara agwaye siyo kumwica, ahubwo nyabona niyo kugira ngo data wo mwijuru ashigwe hehe hejuru. Amaze gupfa nico usanga avuze ngo ubu rero reka tugire gute tugende. Ngo abigishwa baramwinginga ati mwigisha hariya baheruka guhapa kuguterera amabuye, ni iki cyotuma tujayo? Yesu aravuga ati birambereye ko iki gihe nyene gira gute njya. Yababwiye ijambo ry'ubwenge ngo umuntu agenda ku murango ntashobora kugira gute gutsita, ariko ugenda mw'ijoro aratsibaniragira gute. Iryo jambo ryasobanura ko igihe cya Yesu kitaragira gute kitaragera. Imana ntihabwe icubahiro. Nuko rero baragenda
usomye neza igice ca 11 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana uzosanga ngo ashitse ku irembo yasanze abantu bariko bararira cyane, kandi aho harimwo n'abavuga yuko bizeye iki? Imana. Babandi bavuga ngo umuntu w'Imana ntashobora gupfa, ntashobora kugira iki, ariko muzosoma umusiguzi igice c'indwi ku murongo wa 15 Salomo yavuze ngo hariho ibintu yiyumviriye akiri mu minsi y'ubupfu, aho usanga umugororotsi apfa kenyutse kandi agize gute? Agororotse. Ugasanga umunyakibi abayeho imyaka myinshi kandi akora iki? Ibibi. Ariko mu nyuma arasobanukiwe ko abagororotsi Imana izobashira mu bugingo buhoraho, abanyabyaha nabo bikabashira hanyerera cyane mu mahonero. Yesu aturinde kuba mu mugwi w'abanyabyaha mu izina rya Yesu. Amen. Amaze rero gushikaho asanga bariko bararira, niho yigisha icigwa kidasanzwe. Iyo nkuru nkiriwe ndayikijya nino ngo ndayagure, murayizi mwama mwayumvise. Yesu Kristo arababwira ati ni munjane munyereke aho razaragize gute yahambwe. Ngo Marita aramubwira ati mugenzi, erega aramaze no kunuka kuko haciye iminsi ngahe? 4. Niwasoma kahise ka Bibiliya uzosanga ngo Marita yavuze iryo jambo rivugira hejuru. Imana yabikunze kabivuga cyane kugira ngo kiri kimenyetso n'icyabona ku Bayuda n'abandi bose bumve yuko batagira kangure uwasinziriye, aho bagira zure uwapfuye, yahambwe kandi yanutse. Imana ni yabicyubahiro. Amen. Aho rero hazaza kubura urwitwazo, si bimwe bavuga ngo yakanguye, abari bagize gute? Bajyanye. Ngo amushikanye yitegereza bari ngaho, umwemera kuko bose batizera kandi kuzukana n'ubugingo. Ku murongo wa 25 yari yababwiye ati nimunyizere kubera ari jewe kuzukana n'iki? N'ubugingo. Ngo yitegereje abona ingene abantu batamuhaye umutima ngo bamwizere, ngo agacabona ngo nyuma y'imyaka 70 amaze gusubira kwa data, ingene abantu bazopfa bazize kutizera, ingene ingabo z'abaroma zizoba gutazikarica. Ngo Yesu ngo agira gahinda, aragira gute? Ararira. Nimwasoma ku murongo wa 35 Yesu arizwa no kutizera kw'abantu. N'uyu munsi nikashobora kurizwa nuko natwe tutagize gute? Tutizeye. Ibyizigiro rero kuri umugoroba w'isabato, abapfuye bazogira gute? Bazozuka. Yesu ati nimunyegereza ahantu hari. Yasenze isengesho avuga ngo ndagushima data, kandi jewe narinzi yuko usanzwe unyumva, ariko ndabivugishijwe n'abo bantu bakoraniye ngaha kugira ngo nabo bizere. Yesu yari gushobora kuvuga ati razasohoka atagize gute? Adasenze, ariko yabikoreshejwe no kutizera ko abari bakoraniye ngaho. Nuko ngo bategeka ngo kura hiryo buye. Imana ni hamwe icyubahiro. Mwibuke ko ikigwa kivuga ngo abapfuye bazogira gute? Kura hiryo buye. Kubera iki Yesu yavuze ngo kura hiryo buye? Imana mu rukundo rwayo iracipfuza kikorana n'abantu. Imana ni hamwe icyubahiro. Umuntu akagira effort, akagira icyakoze mu guterera, Imana igacisha ubushobozi muri we, hanyuma agakorana nayo. Yesu nahimbaza. Ngo acavuga n'ijwi ngo Lazaro sohoka. Uwari yapfuye arasohoka imva. Nuko ngo abantu benshi barizera. Ariko nimwasoma mu gice ca 12 muzosanga ngo Abayuda bamaze kwizera ari benshi, abaherezi nabo bategura integuro yo kwica Lazaro, kubera ko yari ahari nk'ikimenyetso gituma abantu baguma bavugumbira kuja kuri inde? Kuri Yesu. Umwana w'umuntu yarageze kure, ariko icukuri nuko uwari yapfuye yagize gute? Yazutse. Ibyo bihe rero turabirindiriye. Pawulo yavuze ngo ntiyipfuza yuko tuyoberwa iby'abapfuye, ahubwo ngo nk'uko Yesu yapfuye akazuka, niko natwe nitwapfa tuzozuranwa nawe. Imana ni hamwe icyubahiro. Yavuze ngo gaharazana n'ibicu, ni kuvuga abantu bazokumva wakama k'umumarayika mukuru avuze inzamba. Abapfuye bizeye ngo niyo bazobanza kuzuka, natwe bazoba tukiriho duce duturanwa hehe? Mu bicu. Abana b'Imana twiteguye kubaho ibihe bidashira, kandi Imana yari yarabivugiye muri Ezekiyeli ngo vuba cyane azorangaza iva, niyo tuzomenya ko ari Imana, natwe turi abantu bigiwe. Hanyuma kandi
si twebwe gusa, umunezero wo kuzuka ko bapfuye uzoboneka no ku bikoko, kuko navyo nyene vyiteza intsinzi n'inzamba. Muzosoma Yesaya yavuze atomoye ngo muri ico gihe imyaga z'intambwe zohora ikina n'intambwe, inzoka zikina n'abana b'ibitambambuga. Imana yiduha ivyizigiro muri Kristo Yesu, twumve ko abapfuye bazozuka. K'uyu mugoroba Imana ibagire neza kandi bahezagire, mureme mu mwami. Abizigiye Imana ntibazopfa, ahubwo bazobaho ibihe bidashira. Ivyo nivyo vyizigiro nipfuje ko dusangira namwe kuri mugoroba w'isabato. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Isi n'ibiyuzuye byose bimbaza ishimwe ry'Umukiza, ibihumeka bizinduka bitazira uwabiremye, natwe turapfukamye tuzamuye amajwi yacu turirimba duti shimwa Mukiza ku bw'ineza yawe utugirira. Isi n'ibiyuzuye byose bimbaza ishimwe ry'Umukiza, ibihumeka bizinduka bitazira uwabiremye, natwe turapfukamye tuzamuye amajwi yacu turirimba duti shimwa Mukiza ku bw'ineza yawe utugirira. Himbaza Umurengezi we utarezu munyabyaha wapfire muri iyi si, ahubwo uramucungura. Waraje uradupfira turonka ubugingo, amanga yose reka gutazire. Himbaza Umurengezi we utaretse umunyabyaha wapfire muri iyi si, ahubwo uramucungura. Waraje uradupfira turonka ubugingo, amanga yose reka gutazire. Dutanze amashimwe turirimba ibikorwa byiza dukorera, guhumeka kwacu ni kubw'urukundo rwinshi udukunda. Ese twari kuja he iyo utemera kwitanga amaraso yawe y'igiciro yamenetse, niyo tuma tuba bazima. Dutanze amashimwe turirimba ibikorwa byiza dukorera, guhumeka kwacu ni kubw'urukundo rwinshi udukunda. Ese twari kuja he iyo utemera kwitanga amaraso yawe y'igiciro yamenetse, niyo atuma tuba bazima. Himbaza Umurengezi we utaretse umunyabyaha wapfire muri iyi si, ahubwo uramucungura. Waraje
warajura dupfira turonka ubugingo amanga yose reka gutazire himbaza umurengezi we utaretse umunyabyaha wapfire muri iyi si ahubwo uramucungura warajura dupfira turonka ubugingo amanga yose reka gutazire amanga yose reka gutazire. mukomeze kugira isabato nziza aho muherereye. Tushimira n'Imana ko yabanye natwe mu ntango zose twagize kuva ku ntango kandi batugeze ku iherezo. Turabashimiye umwanya wanyu mwaduhaye, tubasaba ngo n'ubutaha muze mubane natwe. Rero ndabasaba no turi kumwe bicishe bugufi dusenga Imana. Uragoroka Yehova gitandara kizima, uragoroka Mana yacu, tugushimiye cyane ku burinzi bwawe ntangere bwabanye natwe kuva ku ntango, none wemeye ko dusozera mu mahoro yawe no habwa icubahiro. Ndakwinginze ngo umugisha wasazana wo kunda ku munsi w'isabato natwe utugereko mu izina rya Yesu Kristo, amen.